Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Twabateguriye amakuru ahambaye ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, niyo tugira ngo tubashikirize mw'idonido ry'aya makuru. Wipfuza kuzajya baba mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone aka ni karyo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Tutatevye rero amakuru yacu tatangurire mu ntara ya Kirundo, aho umuyabaga yapfuye inyuma yo gukubitwa n'imwe mu mbonerakure. Ezechiel Ndahinduka w'imyaka 14 yarapfiriye kuri uyu wa 24 mu Kakaro ku bitaro by'intara. Ugabashinga intahe umuyabaga yapfuye ahitanywe n'amahiri yakubiswe na Jean Marie Nkurunziza munywanyi w'umuhari w'urwaruka rw'umugambwe ku butegetsi CNDD-FDD. Murazi nyine ko izi mbonerakure ziriko zirakora amabi atandukanye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ziriko zirafata abanyagihugu zikabakubagura kugeza naho bacikana. Ibiriko birababaza abanyagihugu batari bake, bakabona ko ibintu biri gukorwa n'imbonerakure ari ibintu biteye isoni cane, kandi ari ibintu Perezida Evariste Ndayishimiye yagakwiye guhagarika, kuko ni ibikorwa birengeye bariko barakorera abanyagihugu, aho bariko barabafata bakabakubita bakabakubagura kugeza naho bitavye Imana. Byabereye ku mutumba Nyakibingo muri komine Ntega y'intara ya Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, aho nyine abanyagihugu bagaragaza agashavu bakavuga ko ibyo iyo mbonerakure yakoze ari amarorerwa, kandi yari ikwiye guhanwa by'akarorero kugira ngo n'abandi bose babonereho, kuko imbonerakure ziriko zirakora amabara atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kandi leta ikabirorera ntigire ico ikora. Ibiriko biratera abanyagihugu agahinda, bakabona ko leta yatereranye abanyagihugu mu kubateza imbonerakure kugira ngo zibakubagure. Abavyeyi biwe basaba ihagarikwa n'icirwa ry'urubanza ry'uwakoze iryo bara, bagasaba nyine ko yahanwa bimwe by'akarorero kugira ngo n'izindi mbonerakure zibandanya gukora amabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi zibonereho kugira ngo zituze iyo ngendo mbi zihaye. Bw'ababibonye uwo mwana yarakubiswe cane ku buryo bubabaje, kandi arakubitwa ntiyagira n'umwe amutabara. Yagirijwe n'uwamukubise kuba yuriye imodokari iriko iragenda. Birababaje cane kubona umwana akubitwa kubera ko yuriye imodokari kugeza naho acikanye. Jean Marie Nkurunziza imbonerakure yarakubise bunyamaswa uwo muhungu w'imyaka 14. Hari kuri uwu wa 15 mu Kakaro umwaka nyine. Uwo mwana yarakubiswe nk'inzoka. Ikibabaje ntawamutabaye. Niko byibukwa n'umutama w'imyaka 60 avuga ko anababajwe nuko bose bagize ubwoba bwo gutabara uwo mwana kubera nyine ko batinya imbonerakure. Murazi ko imbonerakure ngaha mu gihugu c'u Burundi iyo zishatse zirakugandagura, kuko nyine nta matohoza akurikira, kandi nta nubwo leta ibafata ngo ibapfunge, kuko bariko barakora amabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko bikaba akamizwe n'ingoma ntagire ubakurikirana ku byaha bikomakomeye nk'ibyo baba bakoze. Twaramenyereye ubukozi bw'ikibi bukorwa n'izo mbonerakure aha iwacu muri komine Ntega. Niko umutama abandanya avuga, akavuga ko ibintu ariko arabona muri no myaka biriko birakorwa n'imbonerakure ari ibintu bitigeze bibaho ngaha mu gihugu c'u Burundi. Agasaba Perezida Evariste Ndayishimiye ko yatuza izo mbonerakure kugira ngo abanyagihugu bagire umutekano, kuko kugira ngo zibacungere umutekano ziriko zirakora amakosa akomeye cane, kandi amakosa y'indengerabutungane, aho abanyagihugu batari bake bibaza niba ibiriko biraba ngaha mu gihugu c'u Burundi biriko birakorwa n'imbonerakure Perezida Evariste Ndayishimiye atabizi, kandi bakibaza nimba izo mbonerakure ibyo ziba ziriko zirakora zitaba zabitumwe n'ubutegetsi burongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye. Amakuru atandukanye yemeza ko amagara y'uwo mwana yagumye asinzikara kuva ku munsi yakubitwa. Umuryango waramujanye ku ivuriro ritoya rya Rushubije kugira ngo avurirwe, ariko amagara yiwe yagumye asinzikara, kuko nyine iyo mbonerakure yaramukubise cane, kandi mukubita ahantu habi cane kugira ngo nyine nawe apfe. Murazi nyine ko imbonerakure ziriko zirakora amabi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kuko murabizi ko n'imvugo y'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano ubona ko nyine ari imvugo yuzuyemwo urwango, ariyo mpamvu izo mbonerakure zimuyoboka. Benshi banavuga ko ari iziwe,
ziriko zirakora amabara akomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi bivanye n'inyigisho ziba zahawe na Reveriyani Ndikuriyo arongoye umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ku munsi wa gatatu umuryango waramwuguruje ku bitaro bikuru vya Kirundo, ariko uwo munsi nyine uwo muhungu yaciye yitaba Imana kuko yari yakubiswe bimwe biboneka kandi yari yakubiswe nabi cane. Amasoko mu ntwaro aremeza ko Jean Marie Nkurunziza amaze guhunga, ariko nta kindi catumye ahunga nuko nyine abajejwe umutekano ku rwego rwo hasi aribo bamufashije guhunga, kuko izo mbonerakure zirakora amabi akomeye cane, ariko abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi bikagaragara ko baba bashigikiye kuko barabafasha guhunga ntibagezwe imbere y'ubutungane ngo bishurwe ku byaha bikomakomeye baba bakoze. Ariyo mpamvu abanyagihugu batari bake babona ko ibyo imbonerakure ziriko zirakora bariko barabitumwa n'intwaro yabo ya CNDD-FDD. Murazi nyine ko kuva muri 2005 intwaro ya CNDD-FDD yatangura kurongora igihugu c'u Burundi yakoze amabi atandukanye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho abanyagihugu bamwe na bamwe banyurujwe bakaburwa irengero, abandi bakagandagurwa ku murango izuba riva, abandi barusimbye bakanyaga bagahunga. Murazi nyine indiri z'abarundi batari bake bahunze igihugu c'u Burundi kubera amabi bariko barakorerwa, n'ubu ngubu babayeho nabi mu buhungiro, aho intwaro ya CNDD-FDD ibandanya kuboherereza intumwa kugira ngo zibagandagurire n'aho bahungiye. Ibiriko biratera abanyagihugu agahinda, bakibaza niba ibi bintu CNDD-FDD iriko irakorera abanyagihugu izigera ibireka, ariko bakabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye nk'uko hari ibintu bimwe na bimwe ari kugenda ahindura, yakakwiye kureba n'ikibazo kiriko kiraterwa n'imbonerakure aho ziriko zirakubagura abanyagihugu ku buryo bukomeye cane, akagitorera umuti, kuko natagitorera umuti kirashobora guteza ibibazo ubutegetsi bwiwe. Abajejwe intwaro ku rwego rwo hasi bo baramunyegeje kugira ngo ahunge abapolisi, niko umwe mu bakuru b'umutumba yatubwiye, akatubwira ko nyine biriko birakorwa n'imbonerakure biboneka ko nyine ari ibintu biriko biratumwa na leta irongowe na Perezida Evariste Ndayishimiye, cane cane nyine ko ari abakora ayo mabara bariko bo nyine barabahungisha kugira ngo ntibagezwe imbere y'ubutungane ngo bahanwe, kugira ngo n'abandi babonereho akarorero. Kubw'iryo soko hari abandi bantu batatu bavugwa muri ubwo bukozi bw'ikibi, babiri muri bo barapfungiwe mu gasho ka Ntega. Umuryango w'umwana usaba ubutungane kandi ugasaba nyine ko babakorera ubuvugizi kugira ngo umwana wabo yishwe ntihazagire uyundi mwana azongera kwicwa, kuko nyine imbonerakure ziriko zirakora amabi atandukanye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi. Tuvuye ngaho kuri iyo nkuru y'umubabaro yari iriko iravugwa, amakuru yacu tabandanirize ku nkuru nanone imaze igihe ivugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho leta y'u Burundi yananiwe gutorera umuti ikibazo kijanye n'igitoro. Murazi ko nyine mu minsi yaheze Perezida Evariste Ndayishimiye yamaze iminsi itari mike yagiriza Generali Arengiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi ko ariwe atuma igitoro kitaboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko nyuma yaho akuriwe abanyagihugu bakiruhutsa bakabona ko ingorane bariko baraterwa n'ibura ry'igitoro zigiye gutemuka, ariko abanyagihugu bagiye gutangara babonye n'aho akuriye mu mabanga akanapfungwa. Ikibazo c'igitoro caragomeje kwiyongera kandi kikiyongera ku rugero rurenze nubwo cyari kiriho mu gihe yakiri umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Ariho abanyagihugu batari bake bahera bavuga ko Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo yavuze nyine ko byakozwe na General Arengiyome Bunyoni rwose ari ukubahenda, ko nta kibazo General Arengiyome Bunyoni yari ateje ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahubwo ko Perezida Evariste Ndayishimiye yafashe ingingo yo kumupfunga kugira ngo amwigize kure ya politike kandi amwigize kure, kuko yabonaga ko ariwe mukeba wiwe afise ashobora kumutembagaza ku butegetsi, kuko yamwagirije ko nyine ari we atuma ubutunzi bw'igihugu ngaha mu gihugu c'u Burundi bupfa. Ariko n'ubundi nyuma yaho akure mu mabanga akanapfungwa, ibibazo byarakomeje kandi n'ubusuma n'ubunyonyezwi bukorwa na leta y'u Burundi burabandanya. Biboneka neza ko ibyo byose atari Generali Arengiyome Bunyoni wabiteraga, ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye ibyo ariko aramwagiriza ariremetanya, ariko aramukorera kugira ngo amufunge ntazahave amutembagaza ku butegetsi, nk'uko nyine ari kumwagiriza ko yashakaga kumutembagaza ku butegetsi. Igiciro cyo kwiyunguruza cyaraduze inyuma y'iduzwa ry'igiciro c'ibitoro.
Umushikiranganji mu byo ajejwe harimwo ubudandaji yarasohoye itangazo amenyesha intunganyo nshasha ijanye n'ibiciro byo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura ku mpera z'umugwa mukuru w'ubutunzi no hagati mu gihugu. Hagati mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu biyunguruza mu kivunga bazokongerako amafaranga 50 kuri bisi. Ico giciro cavuye kuri 550 kija ku mafaranga 600. Itike ya bisi kubiyunguruza baja mu makaritsiye ari ku mpera y'igisagara ca Bujumbura yongeweko amafaranga ava kwijana agashika ku majana 3 bivanye n'aho karitsiye iri cane mu ziri inyuma nyene mu gisagara ca Bujumbura. Hagati mu gihugu igiciro c'itike ryo kwiyunguruza cadugijwe hagati y'amafaranga 500 n'amafaranga 1000. Abanyagihugu twavuganye barababazwa nuko haguma hibonekeza ibura ry'igitoro kandi caradugijwe co kimwe n'itiki ryo kwiyunguruza. Uyunguruza biboneka ko azoriha amafaranga make ni uzova mu gisagara ca Bujumbura yerekeza imwaro hagati mu Burundi. Itiki yo kwiyunguruza ni amafaranga 4000 by'amarundi. Mu kuja mu ntara ya Cankuzo kure cane y'igisagara ca Bujumbura uyunguruza ubu azokwitegekanya 18,000 by'amarundi. Ibiriko biratera abanyagihugu batari bake ikibazo, murabizi nyine ko n'abarundi bamaze mu gihe kitari gito bari mu bibazo bijanye n'ubukene. Ibiriko biratera abanyagihugu kwibaza niba ubu buzima bazabushobora buri guterwa n'ibura ry'igitoro. Mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura ntibabibona kumwe. Bamwe babona ko ibiciro byo kwiyunguruza n'itike byopfuma biduzwa aho kugira ngo bagume badugirizwa ibiciro byo kwiyunguruza n'ibyo ku masitasiyo. Abandi babazwa nuko ubukene bw'ibitoro bubandanya bwibonekeza nubwo igiciro c'ibitoro cadugijwe. Bakabona ko kuduza igiciro c'igitoro ntaco byaje kumara kuko n'ubundi igitoro n'ubundi ntago kiraboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ku bwabo iryo duzwa ry'igiciro ntiryaje gutora umuti w'ibura ry'igitoro namba, ahubwo nyine ryaje kwegeranya amafaranga y'abarundi kugira ngo nyine babashe kuyabiba. Ku munsi wa mbere imbere y'amasaha make gusa yaho ibyo biciro byo kwiyunguruza biduzwa, abunguruza abantu mu mamodokari basa nuko umengo ntibabimenye kuko bagumye barihisha amafaranga 550. Kuri sitasiyo y'ibitoro iri hafi y'ishengero rya Bone muri zone Ngagara komine Ntahangwa hari imirongo idahera y'amamodokari. Bari barindiriye ibitoro bitari bwanazanwe igihe umumenyeshamakuru wacu yahaca nyine yasanze barindiriye ibitoro ariko n'ubundi bitarahagera. Ibiriko birababaza abunguruza abantu bakabona ko n'ubundi kuduza igiciro c'igitoro ataco byaje kumarira abanyagihugu kuko n'ubundi nyine igitoro cyakomeje kubura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ku metero nkeya uvuye ku ruzi Ntahangwa uwundi murongo muremure cane w'amamodokari wibonekeza kuri sitasiyo iri hafi ya Star Hotel. Hagati y'ibarabara ry'umunani n'ibarabara ry'icumi kuri iyo Breville nyine amamodokari yari atonze ari menshi kuri King Star yo mu Bwiza arondera ibitoro ariko n'ubundi nyine bikaboneka ko ibitoro bitaragera kuri sitasiyo. Mu bumanuko bw'igisagara muri komine Muha amamodokari yari atonze kuri sitasiyo King Star ya Kanyosha, naho nyine nta gitoro cari cahagere. Ibiriko birababaza abanyagihugu bakabona ko kuba baradugije igiciro c'igitoro ariko n'ubundi igitoro ntikiboneke ari ibintu biteye isoni cane kandi ari n'ibintu bibabaje cane kuko n'ubundi ingorane abanyagihugu bari barimo n'ubundi bazigumyemo. Mu bumanuko bw'igisagara muri komine Muha amamodokari yari atonze kuri sitasiyo King Star ya Kanyosha. Aha ariko abatanga ibitoro bari batanguye kubihereza abakiriya, ariko byabaye ngombwa ko hazanwa abapolisi 2 kugira ngo bafashe gucungera umutekano kugira ngo akajagari gahagarare maze abakeneye ibitoro baje ku murongo batekanye. Intsinga zari zakikujwe kuri iyo sitasiyo. Abapolisi barekura imodoka imwe kugira ngo abariyo ije kunywa igitoro kugira ngo ntihabe umuvundo kuri sitasiyo. Abanyagihugu bemeza ko ingingo iheruka gufatwa yo kuduza ibiciro by'ibitoro itatoreye umuti ibura ryabyo kuko n'ubundi ingorane abanyagihugu baracyazifise. Ibiriko birababaza cane bakabona ko n'ubundi bari gupfuma babireka kuko n'ubundi ingorane bari bafise mbere
n'ubundi bakizifise. Ayandi masitasiyo yari acugaye ata bitoro afise biriko birababaza abanyagihugu batari bake bakabona ko kuduza itike ariko igitoro ntikiboneke ari ibintu biteye isoni cane kandi bikaboneka ko ari ubunyonyezi buriko burakorwa ngaha mu gihugu c'u Burundi kugira nyine ngo bagumye kwegeranya udufaranga tw'abanyagihugu. Hagati mu gisagara ca Bujumbura imirongo myinshi y'abantu iribonekeza ku bituro vy'amamodokari. Abiyunguruza baratonda barindiriye amabisi yo kwiyunguruza ariko n'ubundi nyine bagategereza bakabura kuko nyine nayo aba yagiye gutegereza igitoro akabura. Amakuru ahanahanwa ku munwa bivuga ko vuba ingorane zizotora umuti ariko n'ubundi abanyagihugu nta cizere bafise kuko nta gihe Perezida Evariste Ndayishimiye atavuga ko agiye gutorera umuti ibibazo bijanye n'igitoro ariko n'ubundi bikaboneka ko aho kugitorera umuti ibibazo vyagomeje vyiyongera. Ibihuha bivuga ko umugwizatunga Taruka azogaruka muri ico gisata kuko nyine mu gihe yari akiri muri ico gisata igitoro ntago cigeze kibura ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ku mbuga ntangazamakuru hari amasanamu ariko arakwiragizwa y'amakamyo yuzuye ibitoro ariko aza mu Burundi. Abantu bibaza ko ari iz'uwo mugwizatunga aje nyine gutabara abarundi kuko muri kino gihe abarundi barabayeho nabi cane kubera ibura ry'igitoro ririko riribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye ndakwibutsa wowe utaravyonda kuri sabone ko wavyondaho kugira ngo ko dushyikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Banywanyi bacu ibihe byiza nibyo ndabipfurije.